ahantu heza bana umwaka uraheze abantu bazimira kwa Simbizi baragarega muri komande umwaka uraheze baba tipata akazi bafise babaye hebujumbura muganda se ukubesha nukuri kw'Imana ibi byose tubikesha leta irongowe na General Major Evariste Ndayishimiye ko mamashi shaka mamashi tahuye iyo concept yuko twese ni se barundi umva ni se wacu twese umukuru w'igihugu araba se wase ukiri ngaho nye ugize ikintu nyibutse dingira ugamba nejo kwa bikiganiro nawe ubwiye ati je na Simbizi duhakaze nawe ubwiye ko nyene duhakaze je na Simbizi nawe ubwiye ko nyene wanashaka duhakaze kuko ino n'umuze karakora ubona wiyatanda bene wacu twari kumwe muri campagne nta ni credo yandi bayita deka SEMAVUMBA kene iyo jesi yondi ni gukunda cyane barazi ko je na diplome yanje kiri kwishura atangira umukuru w'igihugu ntashobora gukurikiranwa n'ubutungane kubera ivyo yakoze mu kurangura amabanga yashinzwe kiretse yahemukiye urumva ko akurikiranwa yego umukuru w'igihugu ahemuka iyo aciye kubiri n'ibizwa shingiro d'abord wumvise mu ndahiro yuko mukurahira arahira yuko azokubahiriza ibizwa shingiro uravyumva bataraca ku murongo batarafata intumbero tuzogenda tubamesa twongera tubashiririza uranje inshuro maze gufungwa gusa mba ndenganijwe vraiment nigeze gufungwa mu Kanyosha umupolisi yarampagaritse mu ijoro ansaba ibyangombwa amico gihe ico gihe ntunze ngari gasora kiri vice president ariko ko turakorana nawe amave witeye ndashikana muhira cavuga ate bana hari nko maminui ndagenda muhira ndadeposa ordinateur urabyo chanda naye kumera B5 yosozo ibaze espoir kuntara imugasho mu Kanyosha Yes, akunzi wa Shine TV reka ndabikaza ngene nashanga zo nkoje kudukurikira babera mu gihugu cacu ciza cyo Burundi wa buri media so ndabwe ngo big up sana and don't give wabwe ko turi mu Kigobe Kasimba uzikwegera ikibica uzikwegera uza kuvuga ibintu hari aho bimaze gutera amakenga ya na makenga ngaho iyo ndigare mama biziko ntari je nyene iyo namaze kuzana Simbizi wa SEMAVUMBA na présentation icitangura kunanira ice bebwira minyone ukabutaragira subscribe kuri Shine TV no kwinda gusavye ubanze uyigire kubera ko Simbizi nta handi hantu uzomutora kenshi gashobotse uretse iwacu harahandi wisanzura mu buzima ndaraba ngaha orega afise concert mu Buyenzi ku 17e nganda buryohe sheki gingi wende 17e numero 26 ugiye warajya asigaye agirira ntoze nayo nanga nganda buryohe sheki gingi ugiye wa muntu wawe entre 5000 10000 VIP ni mesh show ya orege na Frima Boy nibo nacho nuko ribyunguka Simba makuru yawe gende bien ngiye abantu bataga subscribe yigire ko nandi hano bagukure rege we baba bakeneye kumva ivuga sikamaze kubona kuri content ndeje Chana ari bikweri jemba mari kweri ure mu kubera ko ndabamesha ngaho nacu kasimene banga mena gusa ne bagire subscribe gusa ndacari banga iracari banga ntuzi ko ndumugumya banga urumugumya banga vrem abantu mutarabibona gusa banga nabemereye kumena nibijya abansinyishije muri état civil kubera Yewe yasama banga. Tamabanga namabanga nyine. Banga ramenetse kera ahubwo akeneye kumenya. Je namamvuga ati ibintu bya état civil. Amategeko araki akeneye amategeko mashasha ahwanye n'ibihe tugezemo. Aya kera avuga gute. None ya kera none ko bandika yuko tuzokwabirana. Bunabo ko baza kwabirana baramaze kwabirana umva ibanga kandi ryaramaze kumeneka nawe mugore watwaye so wari waramwabiriye n'imbere y'igihe none sibindi ndakubwira none mu bisanzwe mu mategeko
mategeko no guhezagira abubaka urumva bararegulariza rero mugerero muga rero kubera ari ukuregulariza rero benshi bagenda kuregulariza bisaba rero uno munsi bahinyanyura ry'amategeko kuburyo nizo ngo ziregulariza zishobore kubana karamata urana yuko ubu haraba ama divorce menshi nibyo mugabona nka jewe hari abantu bari bambwiye ngo urugo rwanje ngo ruzomara iminsi 3 umwaka ntuheze ndabisinye ahubwo je hari kintu nabonye wa posting uravuga ati umwaka uheze ataramfata nitonga iryo tongo ariko uravuga nitonga nya ndakumbi ari video na posting mugihe umwe muri bo bigaragaye ko atarangura amabanga arashobora gusaba atayarangura tarangura neza amabanga n'amabwirizo arashobora gusaba divorce ariko bya bintu biri mw'induru byagatege urumva ndeko mwubakanye kubw'urukundo ibyo voilà rero niyo manda kubwiye yuko rero amategeko amwame kuba nk'aya mategeko nayakira ataraza Facebook ataraza WhatsApp ubu kuri Facebook kugira ngo aje kuraba ibi kuri Facebook uraduza kubona bagwaye ibiniki by'amaporno ntavyo urabona ndabaze kubibona hari n'igihe uzobona kuri ntuze yawe kuri post ukazona nk'umuntu ukazona ibintu kuri page yawe babisize babikubiseko ibyo ntibyari bihari igihe amategeko ashingwa rero no munsi rero abana baranyaruka gukura murazi yuko dufate nka mwamikazi urazi yuko nimero zanjye azizi mwamikazi nyine azizi gute umwaye telefone ati telefone papa arakompoza akampamagara oya ibazo ya mwana ngana ko imyaka 3 none azokwiza imyaka 30 ageze cyebaza y'amategeko yaje n'amatelefone atabaho kandi kindi naco kera ntihavyo kuvuga ngo urumva ngo kurondera ngo umugabo cyangwa kurondera umugore baramukuzanira wewe warataha nimba aramenetse ijisho nimba atabona wewe musanga nawe n'ahantu bamusanga ahantu hatabona mugabo uyi ebana yagira abavyeyi tugenda kubera ku muzigo cyana muzeyi ati je ibiboro ngiye mugabo rero basi birafuma basijewe je urazi yuko urubanza rwanje rwagiye mu Kirundi cyane wagiye mu Kirundi gute so abantu bazunkurikirana muri nondwi banyihanganire vraiment nindwi nagizemwe mariage mu mwaka uheze ntaribi niba reka navyo nyine tureka je byagiyemwe umugisha byagiyemwe Kirundi gose kubera abavyeyi je babanje barahura barayaga yego ivyo turabizi barahuye barayaga barapanga byose barapanga inkwano je ndibuka umunsi tugenda kuri Présidence tugiye mwijenda ha mwijenda umunsi tujya mwijenda none mu majambo nubavuga ngo aha turi mwijenda ku mugoyi ku mugoyi kamashi rero umunsi tuzuga ku mugoyi ndamutsa na ambassadeur Eveline Butoyi nawe avuka ku mugoyi bari beza orange ambassadeur ari mwiza kandi banasatse ku mugoyi mukamashi muramutsa ambassadeur muri Zambia yego vraiment mwiza vraiment ni mwiza kweli so ingene batwakiriye amaci yanyongorera mu gutwi ati uzi n'amakuru twongereza inkwano no kuvuga ngo ayo mwari mwatana ayo twari twasabwe n'umuryango mama aragupropose ati twongereza ati ngambona twongereza inkwano bivaye n'ingene bagize iki babakiriye batwakiriye neza cyane uya kumugoye barakira abantu barazi kwakira abashitsi baraduhaye amata y'abaki y'abashitsi amata y'abashitsi ashaga ko hama abavyeyi urumva ko barayaze turajya gusaba irembo arababwira tuvuye gusaba irembo turajya gukwa tuvuye gukwa turagira nyene ibyabaye nyene neza byose kimwe yego vraiment abagerageje kurikana imanza zawe nta bintu bibiri kurya byari bihari kera niko byari bimeze baraza no gutwikura ubona twitse ndakera twikakera n'ababyeyi bamutwikuruye yaravize inda y'amezi angahe yari bukubyara yagize mariage afite inda ya 4 mois agasimbe ko ari abantu bavuga ko bagize mariage oya bijya twarabirenganye izo procedure zose twarabirenganye mugaye izo procedure zose urumva kubera abavyeyi bamaze kubonana cyenda mujwe ingindana n'ibyari byahetse
ega kera ryari rya mbere barabonana bagaca yigutwariye. bamuzana ryari rya mbere bayigutwariye naciye ndakajwenga gatoke pare ndabiko reka cyana twabyaranye kimaze iminsi kigwaye bebe canje cigatonye simba imbere ko tugera ku bindi bintu bitandukanye ego hari abantu baguteza iminsi kandi na jewe warimwo oya sinayiguteza sinayigutega mugana navuga ati sha simbizi anawowa kweli acha tuangaliye bari mu bantu batizera ko je navuga ni acha tubirabire twese hamwe kubirabira hamwe nyene mugamba ni mbona babaye seaye kwezi kumwe ukwezi kwa kabiri amezi abiri nende bura ngo umwaka ngo vuta umwaka urahetse ana tanduru n'ubu tugenda usanga twikundanira n'akagore kanje shago vrem ubundi ni hasi hejuru ni mubaba ikintu kiryoshe rero umusingira muri eta civile naciye ndagakata urumva umuntu wenyene yarafise basi n'ivyo akora hasi yari jewe jenyene mubo twari kumwe twese guhera kumumariye jewe urumva basi nako kazi ni karayobeye ngo n'umu artiste akona kazi niyo bakubariye egaje kuri karanga muntu yanjye ko ndi umu artiste byo biri kuri identity rero pare nakazi afise umugore ntakazi afise na pare ntakazi afise na marene ntakazi afise andi none ini mariage bateka mutwe none baba tipa takazi bafise umwaka barawumazi bari Bujumbura yibaze kandi hapa ahantu hareka mfe kuryama ahantu heza bana umwaka uraheze abantu bazimira kwa simbizi baratereka muri komande umwaka uraheze baba tipa takazi bafise babaye he Bujumbura muganda se ukubesha nukuri ko Imana ibi byose tubikesha leta irongowe na General Major Evariste ndayishimiye ko mamashi shaka mamashi kuba shobora kubibujumbura atawe niba nkabaho atakazi mfishe nukuri ko Imana byamabica bimpa kuyumvira none umuntu afise akazi nawe abayeho gute nukuri iyo niyo reflex ya mbere namanjangira Mugase Mignone iki kintu hari abantu bacirengagiza kandi kiri très important. Mignone umuntu afise akazi abafise access ku bintu byinshi. Afise access ku ma credit. Abafise access ku basi marije umwana agwaye ndamuvuza 100%. Nkubo uyu umwana aragwaye ndiko ndatera imitwe. Abafise access kuri credit kuri assurance. Harura ama ibintu abafise. Mugaje nabimbabaza yuko abonyere bafise ubuzare wa mabidoka. Ego vrem. Udasikuza ikintu cyo. Kazi ko ari ibyo habo no kubasabira ibihano. Mimi najuze none mie. Jewe ubu turi sangapi? Mu masaha 5 gutyo. Simvuye kutwara mwana ku ishuri. Cyane nicarira nga ndindire ko ndamutahana. Ibaze. Nta nzoga nza kumena. Nta kintu. Okay, jewe umviriza. Hari abantu genre tuba tugendana uruka turi muri kampani hari abantu vraiment babona ingene ndiko ndakora n'ingene ndiko nditanga gashaga ngo shango ngumana hari ikintu kukintu n'umuze karakora ubona wiyatanda bene wacu twari kumwe muri kampani nta ni credit yandi bayita deke mavumba kene iyo jesi yondi ni gukunda cyane barazi ko je na diplome yanje kiri kwishura atandira cyane kweli juste kubera ahubwo je nzobitanga kundwiza vraiment nje gutanga nawe urashari ku ishuri ndaciga ndamutse directrice wanje madame directrice yambu cyane niwa ibitse urabyumva miye sinashide ya decret sivyo je satisfait uko ni hari abantu bazambwira ngo none ngo wewe ngo ntusumba hari amazina bamabanzanira bakananira amazina surtout ma commentaire iyo riko raraba ingene ndiko ndabakubita je ndabamesa oya nibyo je ndabamesa urumva ndabamesa nkabano ganza neza naheza kubamesa babuze argument bavance babuze ivyo baza kuyisiguza bamba baca batangura kundondagurira amazina nusumba naka je kintu kimwe ndakubwira sindabasumba sivyo wasumba gutaho kuko sindabasumba kandi nabo ntibansumba kubera nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko hari abantu babibaza yuko nabirabiye ku mama yitwa Margarita barankitse arigano kimwe ariko ndaraba
kuma barafise ama media yabo hariya ariko aravuga ngo hari abategetsi ngo nafashije nabareze tanto yari barereye abana agira iki ivyo nibica biguha ubudahangwagwa bw'ukurenza amateka udahanwa na president igihe twari turi mwijenda je crois canke sinibuka ahantu yavuze ati hari abantu baza no muri politiki batabanje gusoma n'amategeko ya politiki hari abantu yavuze ati murasoma article 117 reka ndayisome article 117 muri constitution president yarayivuze article 117 avuga ati abantu baza bavuga yuko na president adagira afise ubudahangagwa avuga ati sivyo president akoze amakosa nawe arahanwa abo rero abantu mwe nabo nibo babi nibo tutanabizira ngo tubaho ubutegetsi kubera bosanga bari ko barakora amakosa bibaza ngo bari hejuru y'amategeko arabona kubya bo Margarita bari bazi ati abantu ko nabafashije cyangwa yaragize ibiri bica bimu budahangagwa bwo gukora ivyo nishakiye nkakora n'amakosa turabyumva ngo ntibazomana simbizi arazi neza yuko nkanyerera ku mategeko uranshuro maze gufungwa gusa mba ndenganijwe vraiment nigeze gufungwa mu Kanyosha umupolisi yarampagaritse mu ijoro ansaba ibyangombwa sivyo hari kuri zone c'était en 2020 je crois umenwe nivyo wanashaka uwo muzi narimviye muri Présidence V8 yo muri Présidence irantahana mugabo kubara nayo natashe bwije sinari nafu ari nari ko ndakora hamico gihe ico gihe ntunze ngari gasora kiri vice president ari ko turakorana nawe ama V8 yiwe ndashikana muhira cavuga ati bana hari nko maminwi ndavuga ati burya sindafungura ndiwe mu biro yego ati kanje kurondera ahantu basi hari mu Kanyosha nza kuronka akantu iyo V8 ikirakata ndagenda muhera ndadeposa ordinateur urabyo chanda nari kumwe na B5 iyo sozo ibaze espoir ko ntarayi mugasho mu Kanyosha B5 kuramubatse ebana burya ndamanuka turagenda ahantu tudodora hano iyo V8 kindeposa nari abanyakarigara ka peti nka batatu bari bamenyereye mu Kanyosha cyane ko je mu Kanyosha nabo nabasenda bamenyereye gose baca baramerekeza kugenda turondera ahantu bagurisha basa amacapati mu ijoro bamwe barara barakora ijoro yego hewe ega ncamura na patrouille nawe n'abapolisi babiri umwe acara baramagarika urumva ko polisi so yamaze kugenda zana karanga muntu nayo mfise CPGL iri valide ndayicora ndayimuhereza era naraye mugasho urabyo article 117 ya constitution yo hono ihe 107 igihe yatanguye kurangura amabanga y'igihugu mukuru w'igihugu arahira icese ndahiro ikurikira ikakigwa na sena y'ubarizwa shingiro avuga ati imbere y'Imana mushobora vyose imbere y'abarundi bose bo bene igihugu jewe akavuga izina giye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndarahiye ko nazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa kandi ndemeye ko nzuharanira niziganye neza y'u Burundi n'abarundi nkubahiriza ubumwe bw'abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose ndemeye kugwanya ivyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu naka bene gihugu bose no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Republika y'u Burundi iyi ni ndahiro 117 rimwe baravuga urabyumva 117 nakusiki umukuru w'igihugu ntashobora gukurikiranwa n'ubutungane kubera ivyo yakoze mu kurangura amabanga yashinzwe kiretse sawa akuvuga umukuru w'igihugu ntashobora gukurikiranwa n'ubutungane kubera ivyo yakoze mu kurangura amabanga yashinzwe kiretse yahemukiye urumva ko akurikiranwa umukuru w'igihugu ahemuka iyo aciye kubiri n'ibwirizwa shingiro d'abord wumvise mu ndahiro yuko mu kurahira arahira yuko azokubahiriza ibwirizwa shingiro urabyumva umukuru w'igihugu ahemuka iyo aciye kubiri n'ibwirizwa shingiro canke amabwirizwa canke amabwirizwa agakora n'impaka ibiteye kubiri n'ineza y'igihugu bihungabanya bimwe bikome ubumwe bw'abarundi genre nk'ubwo ari nka president niyo mpamvu uzokumva president abaruwa bose nararimwe president yigera yitirira ubwoko ni se barundi urumva president niwe abahagarariye ubumwe bw'abarundi niwe umva niwe twese umva dufate nk'ubu igihugu gihera
dufate ko igihugu twese yego wa twese je nkaje igihugu aho gihera gihera kwa Gatoni urabona Gatoni akacaza kuri jewe nyina di umva mu burongozi haga ikaye y'urugo ijya organigramme ku gihugu nawe uko nyene ku gihugu ku mukuru w'igihugu nundi muryango ku mukuru w'igihugu urabyumva ngaho nyumba 10 ku mukuru w'igihugu urabyumva gawe kwera uburongozi bwa mbere burya jewe hajya muhiri wanje ndi nserukira umukuru w'igihugu mu rugo ko nije chef de famille tu comprends je comprends bisigura yuko nahajya ndaharanira kwanza ubumwe maraniye ubumwe mu rugo iwanje mba ndiko nanje ndamfasha umukuru w'igihugu kubahiriza ibizwa shinge hari maraniye ubumwe nawe ukabwaranya n'undi iyo dutahuye iyo concept yuko twese ni se barundi umva ni se wacu twese umukuru w'igihugu araba se wa se haga ise wa nyine icubahiro n'umuhungu wa nyine icubahiro of course umva ni se mu maraso mugabo acaba se we ko ni se barundi aragaruka kandi agacabase hari akantu kagaruka tuje urabyumva niko ndagusomera iyi ngingo yarayisomye yarayivuze gusa article reka tuyihereza abantu babitahure urabyumva kugira ngombwa nanje mu ngarukeko nawe nce ndakubwira abo batipe babibaza yuko hariho ikiguzi gituma ugira ubudahangagwa ku buryo nawe uhemuka jewe nararavye indi migambwe byose twayibonera mu makampanye nta kuntu mbwire ko umumineri hari ikintu yoza gusigura je nararavye dufate nka iprona nkabona abana b'imyaka 12 13 nibwo buriko buraduza intoke gutya ngo iprona amafoto arahari muri abigitega nararaba amakampanye ya Mkombozi yari concert ikaragira sivyo kandi rero narumvije declaration yiwe wewe yavuze yuko we Mkombozi yavuze yuko ngo abantu baje abo niwe yabasangiye biratando hari ibintu wewe nushobora none general aravye ahantu hose Mkombozi yagiye kugira kampanye i Buganda yagiye ku isoko cyo kimwe na Diodone uzo amakampanye yiwe yagiye muri ville hajya abantu babitondeye amabisi kuri bata mbwira kuri bata nubu ngene tugende dushinge gusa ino kamera gusa Wari kwene twicaye nga bacha batonda urabe yuko ubunye utoro nk'abantu baca bazi bacha biza deja narusha kuri bisi bacaza kuba barirabira uravyumva ucumbwira ngo ngaho nawe ngo warazanye abantu d'abord ugenda ahantu uzurabe amakampanye ya Saint David Danose yabera raba kuri test Kamenge General Tanze Challenge urazi yuko hari igiteramo cha Black FM kizo hari ijambo nababwiye ujya musi wa Black FM ujya musi bagera ouverture ujya musi babahamagara ntimwibaze yuko ibimugize bikwiye gwamagara amenyesha makuru mukaza mukababwira ati turafise igiteramo kizoba mudakomerezaho je urabona reka nabwize igihe tesi izo bamara amaza ntimwibaze uno musi banza ukiri ngaho nye ugize ikintu nyibutse dingira ugamba nejo kwa bikiganira nababwiye ati je na simbizi duhakaze nababwiye ko nyene duhakaze je na simbizi nababwiye ko nyene wanashaka duhakaze kubera ko tubakome tubahamagare baze yanje mwene muzana akaki akazi afite abantu aba boss kandi bivyo ngeso ifisano benshi barashaka bo ibintu biye bisanzwe ni handi mu journaliste mu kubitiga 10,000 15 bamubwiye ati zana miliyoni je nikorera akazi zana miliyoni 2 bakumva ko bengo ibintu byatari rero umva hajya bazobibona communication ni ba neglige bazobibona turaba rero ngese David digira mobilisation etesi kuzura Présidence Kamenge gozo urabe uraba ijya stade Makamba urabe ijya stade jya nkuru nziza Peace Park urabe ingene yuzuye urumva urabe d'abord iyo stade iri yego uravyumva
urabe za stade y'Ingoma ingene zuzuye urabe vraiment ya urabe igatere hariya Muyinga ingene huzuye sibyo ufite ari utudeta iraba hajya ikiremba ikiremba hajya avuka umunyepolitike twa Gatogwasi urabe ingene hari huzuye mu ncamake ibi hajya ariho ubonera inguvu z'umuntu wowe ugacuza ukagenda mu isoko uje n'amaspika uje mu isoko urumva mu isoko haya nyene kuri novuga ngo nabantu nyene basanzwe bahari abantu bisamaza kugira ngo nabantu nyene basanzwe bari basanze aho nyene mu isoko urabisangiye hama mu mutwe wawe ugaca wishiramwe yuko ari abantu baje kukuraba kandi ari wowe waje ubasangaho ico kintu gacumva cyane wowe uraje uvuye Bujumbura no mu isoko ba amaspika abantu barangiye gukumviriza kandi bajya abantu babwiye vuga yego ni yego urazira babimereye nuko nyene haje n'uwundi ni kujya nyene urabyumva hama mu nyuma ugaca utangura ibintu by'imyidogo niyo mpamvu ndakubwira ati jewe narabonye abantu bafise abantu ba vrai niyo mpamvu je nabona umenye kandi bajya abantu fata ngo bashaka kufise nk'abantu dufate nk'igihugu cyose cy'abantu muri 6 millions urose abantu igihumbi bagutora 1000 personnes c'est quoi c'est rien urabyumva nubusa muri miliyoni 6 urabyumva niyo mpamvu ndakubwira yuko se niyo subiramo guharura neza ko zivyo nabonye nk'abandi umuntu ibintu bya communication ndabimenyereye urabyumva nzi neza ibintu bya branding n'ibintu bimeze nkabona umwe ingene yibrandinze urabyumva n'undi ingene aba yabigenjeje nukuri ajya amajwi ni make Saint David de yaribwe uno mwaka kandi barasubiye kuyiba nari navuze ati wari wavuze ko uyu mwaka yindi myaka yahora yibwa nuno mwaka kandi barayibye niyo mpamvu kandi rero umuntu urabona hari abantu mwavuye ati ingwe igutwara igitungwa ikagutanga kuraka nivyo biba kuko nta kuntu na kumwe wombwira yuko iprona yaronse amajwi abantu 80,000 bayiha amajwi akuna iprona mbayagari yavuze enda kubereka mukaje mbayagari numvise babwiye ati iprona twese tuyamu none ega mbayagari mu mobilisateur muri iprona basi urumva abantu 80,000 si bake akwe urumva neza mutwe wawe yuko ari abantu 80 batora iprona shanka bahari bavuye kandi na yari yo bavuze ati tubera SND urabyumva mbayagari nta bantu 80,000 bari gutora iprona Mkombozi kuranka abantu ibihumbi 10 na bingaye bamutora nukuri aba bantu ni benshi cyane hajye nuko babibona babona ku biharuro bo bahamagara bose namba byukuri harongo mbano nzere kuri ku bantu bavuga bati nuwi wacu nategure concert ndabe ko bajya abantu 16,000 baronka Chankara itegurira ahantu nyene avuga ati basaba bamwe stade Intwari abantu biwe wanashaka kwinjira be gratuit ubuntu twebwe tumuronderere sponsor voilà tumuronderere stage sibyo kugira turabe si réellement abo bantu biwe abafise tumusabire stade Intwari sibyo ntitureje Bujumbura canke Black FM ni mushire kuri liste bazo performinga kuri ntuzenye kuri ETS hamwe ndabe ko bajya abantu 16,000 bafise uravyumva izo nizo challenge kubera jewe entertainment mu Burundi ndayizi nta muntu ngafise no kwegeranya abantu 2000 bitiramo byabo ndabizi urabyumva rero kuba waronse amajwi 16,000 muri Bujumbura bisigura ko like urabyumva nukuri ko Imana yari yagerageje urabyumva kandi abo bantu yaronse si bake kuri we tout simplement hari ikintu atigeze yiyumvira ko neza il paraît que dufate nk'umwe Mkombozi hari umugambwe wigeze kumurondera
kugira aje kuri liste yawe aranga urabyumva iyo aba yarakeneye kuba umudepite by'ukuri avuga ati akeneye kuduserukira ko umudepite si umugambwe abaserukira bene gihugu niyo mpamvu nambora kurikiranya kampanye neza muri SNDD bavuga bati umudepite azihenda akagenda kuba kure yaho yabaserukira urumva neza yuko umudepite ntaserukira umugambwe yaba aserukira umugambwe yocaza kuba mu ngagara of course yagetse muri depite uritoza ukazogenda kuba kure ukazogusanga ibujumbura bayi urabyumva ni bayi bisigura yuko urumva umudepite n'uwa bene gihugu none ko Mkombozi yashaka kuba umudepite w'abajene avugira abajene kubera ko yatemereye kuja muri liste y'uwo mugambwe komisaro nk'action yo kwitoza mu gihugu cyose kandi babageze kure muhungu urabyumva kandi rero ndawuteye n'inkuru bunye ubu yabara umushinga amateka kera nk'ubu uwo mugambwe wamurondera kandi wamupropose umenye miliyoni 50 ari amakuru je nahawe yari kuja kuri liste yawe mu nyuma bagacashiramo ingufu bakiyamamariza igihugu cyose kandi ndi sûr et certain ntibari kubura irya 2%. Wapi urabyumva ntibari kubura irya 2%. Aba bose uzokumva muri Tanzania ngo n'abadepite basasa mu namashinga amateka bajya ba Professor J na Professor J yari ntiyagwaye ntiyavujwe n'umukuru w'igihugu ibaze ko Professor J yari muri CCM no yari umudepite wa Chadema Chadema nayo ni parti d'opposition et oppose à CCM urabyumva eka ni bishye ari umuntu ni urabe imbono umukuru w'igihugu ahagarira ubumwe bw'abarundi umukuru w'igihugu amaze kuba umukuru w'igihugu n'abakiri umugambwe afise gusa umugambwe akomoka mu mugabo abari se barundi bose urabyumva rero nambukeneye guserukira uvuga ati je ndakeneye kuba umudepite ndakeneye guserukira igihugu ukitoza nk'uwigenga biragoye cyane ni hamwe nyine ubukeneye kuzana ama confusion hari abantu bavuga bati je no muntu namutoye kandi ategereza gutsinda kandi arandi mariarité abahari ari ama barrière menshi abahari bari ku mudepite kuronka ibice 40 kwijana biragoye ivyo ntibibasha mugabo kuronka 2% mu gihugu cyose 2% biroroshe surtout ufise nka branding umva dufate nka gasharo nka support y'abandi ba jeune n'ama company iri kumusupporting bari kumusupporting abantu babagira igihe akamba bagapambana rero n'umuntu akuraba agusoma mu vyo kwera dufate nk'ubu no mu sponsor yanje urana nk'ubu nka SNDD yaronse 96,51%. Urumva yuko hariho plus de 3% yari hari free. Haya muntu yacha twese dupambana twese tukamusupportinga muri umugambwe yaba yagiye. Kuko ngaho urankaho yari kwerekana yari kuba tweretse urukundo akunda igihugu. Urabyumva? Akavuga ati nkeneye guserukira igihugu. Kwera muri SNDD kugira ushikirwe nyene uje muri liste ya biragoye mugabo mu yindi migambwe biri kirangana SNDD biroroshe kuba kuri tedo liste biroroshe kuyijamwo kubera babavuga bati ebana ujya mugambwe duhanganye nawe urakomeye reka roje ndonde nuko bimeze ni uri mu artiste nuko uvuga ati je namaze kwiyangaje muri politiki biga navyo kuvuga ngo nitoje nk'uwigenga wamaze ko umunye politiki vyaheze uravyumva pajya Pasteur Diodone nta ABC ryo n'umunye politiki kwe ibintu za gusigura nivyo ubunegura ingingo abanye politiki bagiye barafata haga baramaze ko umunye politiki nuvuga ngo je ndi pastor no tu es politicien namba ruke nizo nyungu za politiki navyo kuvuga ngo je ngo ndomusani ntavyo korosha uravyumva ntabyo korosha ntacoroje kandi kiri muri umunyepolitiki ijaro muri politike neza voilà jayo neza mugabo je sindi umunyepolitiki jana ndi umunyepolitiki uravyumva je ndi umunyepolitiki mugabo ibintu ndashobora kubibura uko ibintu mba ndabibona uravyumva jayo neza uje mu mugambwe hamupambanire ngaho urabikunda bitagenda neza c'est comme ça
urabyumva mugabo ureke kuza widoga uze kumvisha abantu ubunenge habaye ngo ubunenge wowe uvuga gute ko ahantu habaye ubunenge atari mu mandatero ubufise wowe nyene ntiwagiye dabo ugiye gutora kandi mugisha kintu gasimbi uwobaza none ugitebeko cyane kuko nibaza ko nimba yari kuvuga ngo habaye tunenge ngahano ngaha normalement yari kuba ari raporo yahawe n'umumandatero wiwe avuga ati parango nayo byagenze nayo kuvuga ngo urusaku ngo wabwiwe n'abantu nka jewe ibyo niboneye nama jewe sinzi kuvuga ibyo nabwiwe hari nk'abantu baje kunyandikira ngo none ngo bijya mu matora ngo yibwiye mgatisha ibyo nzi habwo turavye neza usanga David bayibye urabyumva ubanze kuyihijana kuyija ni kuko by'ibyo nabonye sinzi ko abonye yuko na seni yatevye gutangaza ibyavuye mu matora hari amarizita hariho abantu baba bahiganywe bikabatera n'isoni urazi yuko hari n'abantu bagiye kuvuga ngo dusubiye ngo mu ntwaro ngo y'umugambwe umwe urumva ngo kuri bagaza ngo yarigeze gutegura amatora kijya gihe hari umugambwe umwe hari umugambwe witwa Iprona gusa bisigura yuko abakandida bose barabaye Iprona none gashaho mu 2025 abitoje barabasende David gusa none ubu amahitamwo y'umwene gihugu bayabahore bifite igikundiro abatipigiye bagendeye Arusha barihenze cyane bari bazi yuko igihe abatipe bagendeye Arusha amategeko yose biyumviriye ntibigeze biyumvira yuko hazogera igihe umwene gihugu agakura ntibari bazi yuko umwene gihugu azokanura akabona bari bazi yuko umwene gihugu azoshirira ntavyo bari bazi yuko umunyagihugu azoguma atana kimwazi ari wa wundi uzoza ukabesha kunuku none nzobazanira iki nzobaduganira Tanganyika hacha umwe bari uyu dufise indongozi zikoresha ukuri uzorabe son excellence none ntiyavuze ati Mkombozi je yaraje kumbwira ati nditoje nije naramubwije ukuri ati none gasha kubera kuza kwitoza kaduzi neza yuko utazotsinda ati uratimba kwe kandi ivyo biri mu mategeko kandi je kintu nkundira umukuru w'umushaje ofete ameze gutya rero abagiye Arusha ntibari bazi yuko azogera igihe bo bari bazi ati tuzokwama turi afere y'abahutu n'abatutsi ntazogera igihe abarundi bitwa abarundi ngana musitinaza ko turabarundi no munsi urabyumva bari bazi yuko bizoguma ati abahutu abandi bitwa abatutsi ntibamenye ati yuko hazogera igihe abarundi biyumve yuko ari abarundi hazogera igihe ingorane n'umunezero zitazokwegekwa ku bwoko runaka ahubwo uzobona tuzisangiye maze tukazitorera umuti urabyumva cyangwa umunezero tukawusangira twese umubabaro tukawusangira twese igihe bagendeye Arusha ibyo ntavyo bari bazi kubera kijya gihe bagiye Arusha ingone zari zihari bazeka ku bwoko runaka izindi ku bwoko runaka urabyumva naho rero abantu bakamisha ivyo uno munsi nta jambo bagifise kwa ivyo niyo yari diri kubera ari abantu ijure no yavuze ngo ngugiye ngo cyagwa agasore ngo ntiyatsinze kuri rya score ngo nandadaye twe tuvugisha ukuri imyiyamazo y'93 yari imyiyamazo ihagaze ku bwoko umwe yavuga ati ngo turi majorité abandi nabari minorité umwe yiyamaza avuga ati umva bamwe yari minorité ifise pouvoir sivyo yari minorité ifise igihugu mu minwe kuko nabafise igisoda ikijandarume n'ibiki byose abatutsi no bari bagifise abandi nabo yari minorité ifise ijambo kuko barabene igihugu niyo batora 93 ntibatoye imigambi ya ndadaye hatsinze ubwoko bwiwe twe tuvugisha ukuri abahutu bari benshi baramutora uravye na score yatsindiye ko niki neza yuko kubera nje ndibuka 93 je papa yari umupolona kubera ico gihari hari ubwoko bumwe hariho abapolona bamwe bari mu nzego kubera 92 hari abayo leta y'ubumwe bw'abarundi bararondera abahutu bize bararondera bari barakumira bamwe baraja muri leta urabumva bisigura yuko hariho bamwe usanga baratoye iprona cyangwa bagije gutora iprona kubera hariho inyungu bari intere bazibona babona muri iprona urabyumva barigisha gutora mugabo hari n'abandi nabo
bavuga bati no iyi ntwaro y'abatutsi reka tuyikure urabyumva ça c'est la réalité niyo mpamvu rero muri 93 hakora bakoresha carte ethnique ubwoko nibwo bwakora 93 rero hari abantu bari bazi yuko iby'ubwoko bizokwamaho iby'ubwoko birahera uravyumva uno musi nta bwoko nta muntu agenda gutora en fait uzorabe SNDFDD sinzi uzoyirabe neza urabe SNDFDD nta bwoko uyibonamo yego uzorabe neza bavuze SNDFDD nta bwoko uyibonamo mugabo uzorabe bavuze iprona bavuze iprona ucubona direct abatutsi nuko biri niyo mpamvu ari munsi nigeze kwandika igihe kiraho hazogera n'igihe n'umukandida wa SNDFDD umukandida vice president plutôt ava muri SNDFDD vice president ego ibwizwa shingiro rivuga yuko nambari mingo nambari ya 100 kanda indayirawe 100 kanda ingingo Jeri ko avuga ibintu mba numva ashaka kuma ndabyumviza ko ndahingira ibintu byinshi man reka ndakwereke sometimes usanga ibintu tutabitahura me reka ndazabikwereka yeah werindira ubundi amategeko wiyagenda werindira mwisimu no yabura ndavyerekeye mushikiranganje wa mbere ivyerekeye ikiga cy'umukuru w'igihugu ice ni article 124 umukuru w'igihugu ava mu bwoko cyangwa mu migambwe munani z'imigambwe cyangwa mu bitoje giti cyawo bitandukanye n'ivyicegera cy'umukuru w'igihugu ebana ingingiri claire ebana umukuru w'igihugu ava mu bwoko cyangwa mu migambwe munani z'imigambwe cyangwa mu bitoje giti cyawo bitandukanye n'ibicega cy'umukuru aho nyine hari code Le président de la République et le vice-président appartiennent au groupe ethnique, aux partis politiques et aux coalitions de partis politiques différents ou des indépendants d'ethnies différentes. Aho nyine ni hari code honyine. Umva vice-président ategereza kuva wundi mugambwe cyangwa akaba yigenga. Je crois. Shega cy'umukuru w'igihugu agenwa n'umukuru w'igihugu abaje kwemeza n'abashinga amateka n'abahinza amateka ku majwi yarenga icya kabiri c'abatoye urwego rwose rutorera ukwago ishegera cy'umukuru w'igihugu agomwa mu batowe kandi akaba afise gusa ubwene gihugu bw'umurundi yavukanye arashobora kubogozwa mu mabanga agizwe n'umukuru w'igihugu ya vice president ava mu ba élu umva va mu bwoko butandukanye n'ubw'umukuru w'igihugu aka kantu kararyoshe nico cyanyene kiba gisigaye nibikunda mva vice president niyo va mu mugambwe w'umukuru w'igihugu baromba kwategereza kuva ni ya equilibre kandi basigaye ko bafite ubwoko butanduye budasa naho umukuru w'igihugu ari umubantu Bantu boy umva segera ashava muri empire ave nuko bigomba gukomera urumva nivyo tu mugabo iyaba birekuye yuko umukuru w'igihugu ava mu mugabo ja buga SNDFDD niwo mugambwe wa mbere umwe abatutsi benshi nanagisubiyemo barimo ni benshi bro urabe no mu badepite bari bitoje abatutsi babaye benshi gusumba abahutu gushika n'abahutu babaye kopti babongeyemwe mu nyuma tibanega buya abatutsi babaye benshi muri amashinga amateka toya ni kanso sa turumva nivyo ubu no munsi ofete igihe bagiye Arusha bo bari bazi yuko bazogabangana uko nyene muntu bari bazi ko SNDFDD izoza kubera banasanga igihe bagiye Arusha SNDFDD warukira umuharo rwana ntwari bwashike naho rero urumva ari amarealité bisigura yuko no mu SNDFDD niwo mugambwe ubu urimwe abarundi bose bisigura yuko ajya amajwi waronse na majwi y'inkewa zigisigaye bakigendera kuri ayo maranga mutima y'amoko nabo bake ko harimo amajwi menshi yabaye imfa gusa
niyo menshi ya benshi ndabizi ko harabagenda arababitabuye arabagize ibiki urabyumva mugabo buke tugenda tubamesa tubamesura buke abo bataraca ku murongo batarafata intumbero tuzogenda tubamesa twongera tubashiririza tuzobashiririza barabesha tuzobashiririza babyanke bemere tuzobashiririza akabuze wa wundi ngo burakeye ntawuzo tuzogahinyanyura uzo utamenga imbere tuzogahinyanyura urumva ubu tugiye kubamesa tubamese turonge urumva kirazira kandi no tugomba kumesura urumva ibyo urumva abariko baravuga yuko ngo ubu tugiye mu ntwaro y'umugambwe umwe sivyo ubu tugiye mu ntwaro y'abarundi kuba imigambwe siyo none tudahendanye ko twari turi mu intwaro z'imigambwe myinshi zadufashije iki basi tubyoroshye basi inama nshingamateka ntirimwo senere ntirimwo iprona none pari badirika nini ni rya itegeko ryagiye riranka kurengana cyane tivo ubu hakeneye abantu urazi yuko bagira batipe barabagenda hageze amategeko mazima bagaca banasohoka uzotinya abashinga amateka batonda ari uko gusa baje kwiga itegeko ryo kubongereza umushahara bose badugira isari mwaho urumva ubu wimi n'amashinga amateka izo birimwe abo twitoreye sinarabahaye ijwi kandi nzobibaritse urabyumva ubu wino gutora umuntu uzi neza wo nzobatse cyo nk'undaza aba honorable bashaka kuri bangahe nshobora kubatse cyo nk'ubu urumva ari nk'itegeko udatahura neza nka rimwe ndashobora kurondera Doriane bambwiye ati honorable naragwaye ijwi eba nibi kandi yari karitoza muri Bujumbura yaratoye atatato yarafise kubaza akarera ati honorable tinone hari honorable baba jeune batahura abatama bakayaga n'abatama sende David cyo ndayikundira irimwe aba jeune n'abatama ngo nabana irimwe n'ibiswi uzotinya umugambi ufise gushika no kubiswi hari ibiswi yajya bifata ingingo hari ibiswi nyine ushobora kukiyagisha no kumva nyine ateba aragenda ndaguhinyanyura ndagumva hari ibiswi bipanze kandi biye ibdogo birapanze ninde ntibuce haba ijya inkuru nziza kapa uzobona ibiswi by'inkona niho nzobibone bese uzogende ryari baraguze umupira oya sunifanyie mambo tugende kwirabira gusa ibiswi twebwe twigire kwirabira gusa ibiswi ni ryari muri ukwezi nyine inkuru nziza kapa ni ryari wowe uzongurira umupira sa ni muri jwi inkuru nziza kapa uzontorera no wanje to tugende kwirabira iki ibiswi by'inkona ibiswi mani bige bidogo noneho ndanabikunda byataye imakamba byaranyemeje bro ibiswi by'inkona oya ziya nimbonera kure nta biswi byarimwo biga nibigeze gutora biga bipeti byose wabonye biga nibikuje 18 bigeze kudoma kurushira oya hari ibiswi byari mu yinga ibiswi bibonye mu yinga hari ziya zari mbonera kure zisa neza urabyumva rero ubu rero kuri inkuru nziza kapa hadefira ibiswi byonyene wowe uzotinya umugambwe ufise abahumure abajore kagira imbonera kure gushika no kubiswi urumva neza yuko umugambwe si umugambwe usanzwe buripanze mva ibihe byose mva niyo mpamvu bakubwira ati gutsindwa subu bari bararindira kwanza barabanza barindire iyi myaka 500 n'iyindi 500 ibyo mwakoze birabaje ari fresh tu gusa demokarasi yaramaze gutsimbatara ahubwo urumva jewe ndibuka igihe nsoma aya mategeko juste ahwanye n'iyarusha narafashe umwanya ndabisoma naravuze ati none nk'umunsi nico kibazo niyo reflex ya mbere nagize ko ngaha bavuga yuko vice president ava mu batowe ni nabyo nabwiye ari umuntu yigeze ku telefona muri 2020 ndiko ndakorana na Gaston ati none gasha
ushaka namubwiye ijambo rimwe none umushaka iproniro nk'ubusa ibaze nambwiye ati chef ati soma constitution ariko ibana cya vice president hategeze basi kuboneka umuntu umwe yatowe kugira vice president aboneke kubera le vice president est sélectionné parmi les élus hama rero bijya by'ama groupe ethnique bavuga ni bimwe by'Arusha by'amajesti G10 ofete nk'ubu bafata yuko Saint David ari umugambwe urimo abahutu benshi or c'est faux urimo abahutu n'abatutsi benshi abagacha ofete za Saint David bacazifasha cyo kimwe na za CNL na zande na za Frodebu urumva hama iprona macazifata cyo kimwe ni za MSP inzo za nimigambo yaramaze no gufutikita n'abatana kibaho za Saint David zashafata cyo kimwe na za Florina na zande urumva ufate nko rero niyo bita les groupes ethniques zivugwa mu ibwirizwa shingiro les groupes iyo groupe ethnique nizo jeshiti na G10 rero ndibuka muri 2020 yari umutamanire fonye umugumya banga nambwa ati ngo simbi kuvyo rimwe nibiki ngaho n'abaporo nambwa ati nyakubaha soma constitution constitution iravuga yuko abatipe bagomba kuronka ijwi basi baronka umuntu umwe yabaeli rero ico gihe rero nari nzi ko ari mu namashinga amateka sinari nzi yuko vice president muri les élus hariho abaje n'ama bakomine abaje n'ama bakomine kenshi bamukura mu baje n'ama bakomine ndibaza no mu bakuru b'umutumba ndibaza nabo ce sont des élus bashaka kumukura mu bakuru b'umutumba bitoce nabaeli akira gusa kuba adasa ubwoko n'umukuru w'igihugu hari bashaka kuva mu bakuru b'umutumba bakaguselectiona ati ngo vice president de la république c'est ça urumva ni tegeko riri clair gusa urumva navuga ati ngaha abatipi babuze bakaronka ubusa mu matora ibwirizwa shingiro aza kutubahirizwa urabyo bisaba basi baronka umuntu umwe kugira baronke ahaza kuva icegera cy'umukuru w'igihugu urabyo naho nakoreye campaign rero kubera ivyo namye ndiyumvira ati none ano mategeko ukuntu bayanditse umunsi Saint David yaronse 100% konzi uwo munsi uzobaho hamwe imigambwe bahangana ibura n'umujenama wa commune numwe bizoca bigenda gute vice president azova he urabyo ntabyo gushiramwo ntoze kuko ibi nabyo bavuga ngo ni intwaro y'umugambwe umwe muri dufate n'amashinga amateka igani legislative bara muri executive harimo abantu benshi ndazi harimo abasoda none nufate nka premier ministre nuko inje mu mugambwe ugihora mu rwego rw'igipolisi abapolisi nabo nta mugambwe bagira yagiye mu mugambwe we none ntiyagiye muri retraite ego babimenye premier ministre ntiyari umugumyabanga premier ministre yari umupolisi yego urabyumva ubu no yagiye muri retraite aritandukanya n'ivy'igipolisi acaja mu mugambwe ubu n'umugumyabanga baza bitandukanya none umva yuko bwizwa shingiro yahereza umva ihereza ubasha yuko simakuba mu mugambwe kugira bakugira umurongozi bashaka ni nkuko nawe wejo bogutora cyangwa ndi musivile runaka akaba akamushira mu nzego none umengo ministre wa ntuzenye umengo ministre wa fonction publique umengo va muri société civile ibintu mwe n'ivyo nabari mu mugambwe wapi niyo mpamvu rero abantu babayeho bikunda babayeho bafata yuko amategeko mbayikwegerako birababo mga bataraba inyungu z'igihugu niyo mpamvu rero no munsi abanyagihugu twaramaze gukanura niyo mpamvu nigihe ndibuka nigihe sena yari kiriga yuko ivyamoko biva mu bwizwa shingiro abantu babyanse n'abanyamigambwe abo nyene baba bakeneye ivyo bibanza abo nyene bavuga bati hamwe amoko yova mu bwirizwa shingiro umugambwe ndimwe utakaza kiro kibanza ka vice presidence boyitaka nivyo gusa babona sadiri mabikuyemwo urumva umurundi acahabwa akazi ariko agashoboye mugabo pour le moment najewe ku gatwe kiwanje ubu ntiharagera yuko ajya amakota ethnique ava mu bwirizwa shingiro peut-être tuzovyige inyuma ya 2030 abarundi bazoba bahari bazovyige barabe yuko amakota ethnique yova mu bwirizwa shingiro turifuza yuko bizovaho mugabo pour le moment kubera tugifise abantu bakozwe ko
n'ivyo nakubwiye yuko ingwanye zimwe zategwa n'abahutu zigategwa n'abatutsi abagiye barakogwa kuri ivyo baracagafise muri bo mbwa hari urundi runganwe urusende David irikirarema urusende irikiramesa urabyumva bavuga bati ubu wiba abapeti baramaze gushirira turamaze kuronka urungano rwashiririye rumaze gutahura igihugu rumaze kumenya yuko ari kurengera vyose ivyo bidutanya ari byo dutakarije umwanya ubuye tugeze yuko twitwa abarundi muri ico gihe ayo makota etnike vyovamo mbwa mu gihe tugifise abantu bagishaka kubikamisha bakiyumva yuko bafise ama groupe etnike baserukira muri ico gihe birahagomye mugabo mu mwaka kubera muri amashinga amateka ari abahutu n'abatutsi bavuye muri Saint David ubu rero tugamatura nk'intumbero kabisa Simbi ndagushimiye nandi ndagushimiye cyane minyoni jevre mu kugena usigurira abantu abazumva bazumva batazumva nabo bavyita kubamesa uzovuge ukuntu umesa abantu aho gaterme ndibaza kari nagaterme abashaka bazoca abadashaka nabo bagumye iyo bashaka kibazoca Simbizi big up sana uko bigenda ko tuzobahinyanyura Simbi big up sana asante sana